Atekanye ikirere cejo ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2022 umwaka wa 2024 kizoba kimeze. Ejo imbere y'umutaga twiteze ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Kirundo hamwe na Muyinga aho twiteze ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Igipimo c'ubushuhe kiri hasi ni dogere Celsius 14 zikazoboneka mu ntara za Ngozi hamwe na Mwaro. Ku muhingamo twiteze imvura mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu hazocamwo ibihe vy'izuba hongere habe n'imvura yumvikana n'imituragaro mu ntara za Ruyigi, Rutana, Makamba, Bururi hamwe na Rumonge. Ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike kikaba citezwe mu ntara za Muyinga hamwe na Kirundo. Igipimo c'ubushuhe kiri hejuru dogere Celsius 30 zikazoboneka mu ntara ya Cibitoke. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 z'igitondo n'iminota 6 rirenge igihe c'isaha 12 z'umugoroba n'iminota 22. Nuko ni hano makuru atekanye ikirere agarukiye. Link alert kamwe zenje nabashikirije. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.